umugore wanje ari mu bantu badakunda kongira inzobe nyinshi jewe na Alvin Smith na Mr Champagne tumeze cyo kimwe koresha umwanya ahoreraho ntumari moba iye Air Force inauzwa ngapi iyi ni noire ni ya noire Air Force irabura gwe kuboneka buke Air Force ibe biko bingini bya white ari menshi ni 60 mbandanya ndagushisha sinda kuryohera ngo vuma ngo nuko kujya mu ngo arangyohera apana ndanaguhana Vyuka TV. Turabaramukije bakunzi ba Vyuka TV, amahoro y'Imana ngira bane namwe aho muri mwe hose aho muri hose amahoro y'Imana bane namwe. Turazi neza ko mumeze neza turavyizeye nanje meze neza ni mama Vyuka ko musanzwe mumenyereye. Iki ni kiganiro Vyuka tuyage turayaga vraiment tugomba tuyage kandi kutuntu n'utundi nkuko musanzwe mubimenyereye uno munsi dufise umutumire rero umutumire birakoresha umwanya Mr. Tugesho Mr. Umunyarusaku Sutwa Chawa Aja chawa muramubona Sutwa yavuze amazina menshi nkuko musanzwe mumuzi niwe turi kumwe nga muri studio za Vyuka TV yatugendeye kandi tubanze turamushimire kandi turagoye mikazi. Asante sana. Baramutse bakunzi bacu n'abarafiki yako bamubona. Kawaida mix na kwaka. Au salimiana? Je nukuri je sinzi kwisembereza abantu. We kuramukanya no kwisembera. Iyo niyo defo yanje sinzi ko ari qualité kuko urabona umuntu wese amaze kora kuri screen aba yamaze kubona introduction wewe umuntu baramutsa ngoja mwe introduction iriko isi yo live iki ni kiganiro cyakozwe muza gukata ibi bishe mu introduction basha mu introduction yote no introduction mu cyangwa mo munatiyaga nani ukate yae na wendo Mr Show hapana mu bisanzwe amategeko y'ikiganiro kama mukati kwangu ariko mu bisanzwe muramubikata mukata ati ibi biri interesse Mr X na kwaka mbanzi ko hariho introduction bamaze kumbona ninga waundi pako journalist unasikiaga ngo guys ngo mutomboze ngo turi kumwe nande nabashaona introduction bashaona uwambe batongo mutomboze apana nimba ari Lona nimba ari kiganiro kijanye n'ivya Lona gutomboza uramunyegeza bakagira siri ariko nahone erega umuntu atomboza bivanye n'ikintu wamweretse swat atomboze gutomboza ntarema ibitariho ari kiganiro gutomboza yo bari hanze ukatutomboza ngo umutomboza n'umusi ngo tozanye nde uyo muntu yo mutomboza ninde we rero uvuga ati ko bambonye nabaramuye mu bisanje bambonye bandamura kandi je abanzi baranza barankunda abatankunda nabo ndazi ko umuntu adakundwa na bose fresh gusa icyatuzanye ngano kuyaga si vyuka kuvyuka vyuka tuyage wewe uri hano tuyage je ndi ngaha tuyage hajya wari umugabo je ndi umuntu w'umugabo nuko nifata nk'umujene tujye umugore umwe mamagi tu jumugore none gasha jikintu ntazerekana kuri rezo sose afuba pembeni waje nta n'ubugore bwa pembeni je nta n'umukobwa nta mukobwa numwe yitwa ngo n'umusheri wanje wa pembeni abantu none bijya bintu dukunda kubona mutwereka ngo wamuriye urumva izi ni content ibintu mura muvuga izi bazita content ino social media y'u Burundi twe twaramaze kuyifata bisaba yuko rero abantu tuguma tubereka ibintu hamwe bagume biyumviye niyo mpamvu ituma je nicara ngaha kuko iyaba tibijya bintu utabibona no kwicara ngaha konsiguro nyabaki ko jewe abambaza kera bambaza ivya Wakala TV kera uno munsi none yaba ntabandanije mininge ikarapa kunani mbona bare bajya bari hanze kwereka baticaye ngaha we akini gukoresha nini ko hapa na ikarapa bisigura ko nimba nice ngabo nimba hariho media ishobora kukuhamagara ati ingo twicare tuyage nuko ibizi wewe ni fulani kana wewe fulani uri gukora ibi sivo niko bimeze nawe uno munsi ushaka kuri kurahamagara jewe tuyaga ejo nanje aho nicaye nkavuga ati hari umudenga muri Vyuka ari karakora reka ndamuhamagare tuyage akisho zita mutwa mu barabara si yuwe ngo wicare tuyage
ndinda rero uvuga kumusigura ati bijya nivyo bitwandikiriza bijya nivyo bituma twe tuguma tuvugwa ku mbuga nivyo bituma entertainment y'u Burundi abanyamahanga baguma barondera ibi biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bariko barashusha imbuga mu Burundi ni bande? Nka kujya ushobora kuja muri Tanzania ukaca wandika ngo Wasafi, ukacuraba bavuze ibiki, ukandika ngo Baba Levo ngo alifa nini, bijya bintu bijya nivyo bitu. Natwebwe nuko tutimenya benshi, ariko twemenya ko hari abantu bicara bakandika amazina yacu ku rubuga kugira barabe ibiko biravugwa mu Burundi ko turi mu Burundi. None hajya akazi kawe kagutunze n'ivyo nyene Ni social media. za social media nta kandi kazi ukora. Ni akandi nshoboye nagaki. Nakandi ubona nshoboye naka. Turafura. Nta kandi ushoboye. Jewe je sinzi kubaza, je sinzi gusudira, je nta mashure mfise ngo nojamo je nuwo makazi ko mubiro. Niko akani kamwana wa mama nyene kuvuga ati reka ndahashe naho uwonzana mu biro je yo barondera izina ryanje niyo barondera ngo experience. Wewe naho hoze umuntu avuga ati ngo ndaguha akazi par exemple ko muri bank uzurakira abantu. Yo bariko profit izina ryanje niyo bari karondera experience. Wewe uvuga ati ntavyo nshoboye. Na experience oya no bitahura no vuga tu yandondeye ndazi ivyandondereye. Ni erega ni kama ni nkuko wowe umukobwa umuntu umuhunga aje gukoresha. Wewe ubuzi vyakuronderera uvuga ati nimba bizoshika akantwara abataka ububizi wenye n'ububizi uvuga ati uyandonde natwebwe rero turiyizi ico turi. Wewe umushama uvuga ati je nta na kimwe nshoboye atari jewe ntaco nshoboye atari akarimi. Je mbeshejweho n'akarimi no kuvuga nivyo bintu bimbeshejeho ya kandi ndumwe ukunda kuba muri ko murakoresha hari amaterme mukunda kuba murakoresha muri rya social media yanyu mukoresha kubera iki mukoresha rya majambo ndi mubona ko muronona abana bakiri bato oya hononekara wari karononekara we ntushobora konona umuntu atari muri iyo nzira yo kononekara. Hari abana hari ugwaruka twe turabantu bakuze nuko umva ino entertainment nisaba wifate nk'umupapa wifashe nk'umupapa ariho limite ucugira bisaba wifate nk'umujene ugakoresha amaterme amalanga ibijemba ndiko ndavuga mba ndiko ndigisha ugwaruka ruzovyuke jo muri entertainment ruzoza rumenye ukungene ruke kuba muri no industry. Urumva kirazira kubaho nguruma James abana babiri nuwa gatatu atamenyekanye ariko abana babiri bamenyekanye urasikiye lakini bo wa gatatu mbere nuwa mbere n'imfura yego na nyina ntazwi nyina ntazwi ko sinigeze ndamugaragaza ngaragaza ibikwiye kugaragazwa ibingaragaza ivyo nkwiye kuvuga ati ejo nzobikura kuki. Urumva rero ibindi mandi ko ndavuga ufise ubwenge ushaka kunkuri je abantu bankuriga beza ngo ndumusazi yakuri umusazi brema sawa ingo unkurikirane ndumusazi ariko fata kanya umviriza ivyo ndiko ndavuga jere ndiko mvuga bijya rero muvuga bijya abana bakurikirana bajya abana badukurikirana umviriza bajya abana badukurikirana hari umwana ashaka kudukurikirana iyi video ari karayiraba afise rendez-vous n'umudemo sivyo none uyo ugiye kumukiziki afise rendez-vous n'umudemo wewe agira kubeshere ngo ni uri kuramwigisha ivyo bintu ariko afise ari kabira abafise rendez-vous n'umukobwa. Eske ni umwononye canke yari yononekaye? Oya hari abavyeyi baravuga ati aba bahungu baratwononera abana mu abo bavyeyi bavuga ivyo abavyeyi barababivuga hinge abo bavyeyi bavuga ivyo nimwe mutu abo bavyeyi bonyene indero bahereza abana babo siyo kubereka ibintu vya hari abavyeyi bavuga ivyo iwabo bafise telenovela sivyo yaragabiye telefone umwana wiwe Android aracari muto yaramwemereye yaramuzaniye aga jipe kagira uyo n'umuvyeyi akacaza kutubeshera twebwe ngo nitwe ngo tubonone umuvyeyi aba bavyeyi bacu barakuze n'abantu bakuru babonye byinshi bazi byinshi nibigisha indero runtu abana rezo sociaux ikoresha abanyerezo sociaux nyene hari abantu bajeje gukoresha rezo sociaux atari abo bana umva abo bana ugara
rezo sosio ntubahereza umwanya wa rezo sosio none we wamuguriye Android n'amamegura mugurira ushaka arabe biki ataravye koresha umwanya koresha umwanya nawe ikimugaburira ni vya bintu amuravye aramugaburiye ni vya bintu ikimuhereza ubufu ni vya bintu abo bana badakwiye gukurikirana cyane kuko tw'amaterme dukoresha amaterme yahisi igeze isi uko yubatse niyo mateme dukoresha kuko abo twereka sabantu tuba turi kumwe mu nzu umva n'ibintu dushira ko tukaca twitega ko ntituza ababiravye bari he bari mu biki abo bavyeyi rero nibamenye ugwa abana babo uko nyine bakwiye kubarira uburezi abavyeyi biki gihe ntibagishira abana mu ntama ntibagehereza inyigisho abana barabareka namwe rero nimwe mubigisha rero twe natwe mu kurondera gafu dukoresha ibihari ibiriho mugaca mubizi rwagwaruka rukaca rubandanya gononekara ariko bakibagira ko twebwe tubonona turiko dutunga imiryango yacu mama gi abayeho ndakononye ndagaburiye umwana ndakononye ndaguriye none tukiri ariko aho bipfirura humva yego ndahumva kandi birumvikana ikintu nshatse kandi kubaza wewe kumengo hari igihe muhora muja mu bintu by'ubukomedi mu bisanzwe jewe mama vyuka jewe ndi multi talent hariho umuntu ahora ndaba akabona ndiko ndagira ibintu vya komedi akankunda gusumba ndi multi talent nakubwiye yuko ntoja mu biro gukora mu biro kubera ngo mfise experience ariko ibi bintu vya réseaux sociaux none ngiye komedi nkoresheje ikiganiro umuntu ngize sindabishira ku rubuga bija ku rubuga bisigura yuko jewe njeje gukina n'urubuga icitwa urubuga jewe mpora ndaba je ndafise TikTok ndafise video kuri TikTok zirabwa cyane nkasanga biraba cyane nagize ibintu byo bugubugu hurofa sivyo isi ahigeze birasaba kwikura mu bwenge sometimes kuko ba bantu batikuye mu bwenge bagumye bigira ngo twebwe ntabwo bamenyekanye nkakoresha umwanya wari uvuga ati ubwira umenyekana no kwikura mu bwenge no ushaka kuba seri ukamenyekana ariko ubaye seri ntumenyekane hasigaye kuko kubiki ubu seriye sasa ikibazo murancangira bijya bintu mwe mukora uravuze ko bibagaburira kandi abandi babiraba kugira bibagaburire ntuhora wiyumvira umwana wawe urabyara wavuze ko abana umwana wawe ntiwiyumvira ibi bintu ngize ariko arambona ibi bintu mvuze azobisoma ejo urana ko abana bagenda barakura hama ugasanga gumya abona rya zina ryawe rigumye rigaruka akujya tuguma twumva nabacanco wa Miss nibiki nta munsi bishika wiyumvira ati mbega umwana wanje ntiyabibona niyumvura urujambo navuze bizogenda gute mbega nanje nzoba ndiko ndamwigisha nka babavyeyi ako niko kabazo mfise wewe warakinye kange kange ego kwishuri sawa warigeze ubona video umuvyeyi wari karakina kange kugira uyikine kange twari kwishuri nta kamera ihari mbwira basi umukino wakinye mbwira umukino wakinye kwera wawe urabiye kuri réseaux sociaux umuvyeyi wawe yakoze iyo kange nye numbajije turayikina kubera nabandi barayikina kubera bagumye babona oya wewe none mbaje ngo umwana wanje ugasanga nanyi naramubwiye ko yabikora wewe mama yarigeze yakinye kange mama wawe urabibona urabona video yiwe irahari ibaze rero ndabiza ata video cha wibaza we rero nawe ubufashe video umwana niya sawa ngomba kukubwira ati urabona ibi bintu dukora nukurondera amafaranga untahuri nukurondera amafaranga ico nagitahuye sivyo byaba bibi byaba byiza nukurondera amafaranga umwana wanje umwana wanje ivyo nkora nivyo azobona atabirabe kuri jewe bisumba ivyo jewe nkora uno munsi yari abamama kuri TikTok batukana ngo wa mumera tukana Mr Champagne none niyayigwa ku iyo video
azorya umuhari ngo nabibone kuri papa. Nibiga nyene ndiko ndakubwira. Uyo ni jewe rezo sosio y'iki gihe isi ahigeze iriko yereka abantu ko bakwiye gukoresha rezo sosio. Ivyo jewe ntakoze umwana wanje azobibonera ku bandi. Bisigura ko jewe no kuma ndabikora akabonera iwanje ko ninjije amafaranga. Nishauza moto ndabatunze atakazi officiel mfise muri bijya bintu bazobonera ku bandi nibazobibone babibona je narabikoze wewe uvuga ati je bambonye bazobibone kuri je abo bana nukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri jewe ingene nakuze mini komara natembea na imbwa nja guhiga je nakuze nja kwiba imyembe je nakuze nja koga mu gikoma je nakuze ndiya mukino yo kugwana bana bapatere papuwa papu je nakinye nacheza bucopi urumva ivyo byose sinabiboneye ku bavyeyi akiriya bifana na birebe munasema bijya dukorane ni isigeze ubuwe hari umwana afite ubucopi usha wowe wonyere ku umwana ariko akina ubucopi aho mabi urahereza kubona bi bijya bintu muvuga erega isigende ihindagurika kandi ugasanga ni video wowe ivyo ubona ko bizogaruka mu myaka hari igihe bizoba vyasumbijwe uburemere n'ibindi ko niko wiremera ino si turimo ni oya ino si turimo ni sivyo esansere kwivyaza umusaruro iyo si urimo utisunze ngo umwana ivyo vy'umwana none wewe umwana waramuvyaye waramugaburiye waramwigishije none wewe uri imana ko mushira mu ikintu azokora umwana wanje ntafise page ya Facebook sivyo ntafise Instagram ntafise YouTube arafise email sho kumugira YouTube nkazashaka ibintu vyiwe ariko sinzi ko ari byazokora ko arashwa kuba pasteur ntavyo nzi wewe wigishije umwana uba wizeye yuko azotungwa na kujya bumenyi yaronse ku ishuri wewe mugabo ntiwantahuye je nagutahuye wewe ushaka ko erega ivyo umbwiye benshi barabimbwira sivyo ivyo bintu uvuga ndasubiyemo umwana niyabibona none ntuzomara kubona umwana ari uri kuravuga ikintu nk'iki maramazwa niki ivyo navuze nabivugiye kuri rezo sosio sivyo nabivugiye kuri rezo sosio byarampaye agafu uyu mwana azoza ngo papa ngo wewe wavuze ngo ndakenda mama kuri micro ngo ndambwiye ati peti yangu waravyumvise cubwenge rero uzoyabona kuri uzoyabona uzobona ko ndakenda mama ari ubufu uzobona ko kwambara ijipo imbere ya kamera ari amafaranga kuruzoyabona mwana kuruzoyabona kazima we wabibonye wozobwira ati kuruzoyabona ntabambara amajipo bitagaragara bataboneka kuki hoje mutashimira ati wambaye ijipo twabibonye sasa ivyo namaze kumva ico bivuga ko reka tubireke kuko urumva ni point ndende vraiment nitwoheza namaze kumva wovuga ati je ntegerezwa kugutsinda wabyanka wabyemera umviriza we namaze kuvuga ati je ndiri wariwa umwana nzomubwira ati nariko ndakuronderera ifi kandi azontahura ati wararaye ubusa je ndakubwije ukuri Imana ibandanye impezagira jewe vraiment umunsi umwana wanje ararara inzara canke iriba inzara ariko je naraye inzara kenshi why ico naco abantu batokinshimira iki gisagara kiragoye kubamo Bujumbura ni habu ubishatse haba ubishoboye je ni mashoboye kukibamo iki gisagara ca Bujumbura murakwiye no kunkomera amashe mukavuga ataka gahunga ahubwo nakameshe sasa tugende bukebuke yego ubwo bukomedi wavuze ko uri muri multi talent rero urumva nubwo bukomedi burimo ubu rero nabo mperuka ko nabonye afishaje iriko wewe afishe iriko wewe n'abandi bantu ahantu uzoburi show ubu rero uratandukiriye no mu bintu by'amashow James indirimbo zibiri naririmbye nyimbo yako mpimba ubunure ubunure navuze ati ivyo dukora barabigaya ariko ugarutse ugasanga bajya nyene babigaya nibo nyene bagaruka bakadusaba ubufasha urumva ivyo dukora barabigaya je ndi ngaha abantu ngahanguye n'umusazi ariko ukazubona aratera ariko arakura ariko aravuma n'umusazi ariko aratera cyane nimbira none ugayuje wewe uvuga ati muri mpimba naho mvugana atulizishi sisi tunakomesha njoo
aturizishe sisi tunakomesha bifise sanse zibiri kurizisha leo mtu anaita kurizisha ngo mwanamke ngo ulimurizisha mwanaume ngo mwanamke ngo alirizisha mwanamke mwanamke amekubali kabisa amefurahi usize muri iyo sanse yawe mara kumurizisha uri mukomesha wamuhanye mpaka ariruka hari yindi sanse yitwa ati mimi sikurizishi wewe uri kuranda basikurizishi njo nakukomesha umva mbandanya ndagushisha sinda kuryohera ngo vuma ngo nuko kujya mungo ngo arangyohera apana ndanaguhana kuzovuga ati uyu muntu n'umusazi je ndahevye ariko neje ukagaruka sasa ikibazo nariko ndabaza ayo makonse navyo iyo konsere jewe sindi umusazi wirimwo nk'umuririmbi je nzoba ndimo nk'umuririmbi ko nakubwiye ko mfite indirimbo zibiri uri multi talent uri kuri stage ukora ico abantu ubona bashaka jewe ninabatera inkuru nkumva bararyohewe nzoba ndabatera inkuru jumi twakamenge fisa amajambo menshi fisa inkuru zitwengeje nyinshi okay ya ninaririmba izo ndirimbo bakaryoherwa nzoguma ndirimba indirimbo imwe no iririmba n'incuro zingahe na Diamond ku stage ku Primusic ari kanyagarimbaga maratano yaguma yisubizamo nanje nibaryoherwa ubunure nzoguma tungeramwo impimba ungeramwo tutapiga show mpaka bukuce jewe nimba bampaye show hari abaririmbyi badahabwa show bama barira bakora ama video meza ama audio ni 2000 na 3000 na 5000 Joani ni 2000 du système baba 5000 bagikosekana baripe 2000 baba 2000 bakikosekana ba VIP baripe 5000 none kujya konseni wayo organize ntabwo je nayo organize ni deal na hawe erega mimi wewe mama vyuka amini usiamini mimi nimesha je ndaronka show umusani yarishe video atasho aronse wewe akarimi kawe ile show harabasani jewe mpora mfasha sibyo nka promoting ariko batabahaye bataronse hari abantu bavuga yuko irya show wayigiyemo kubera ari underground nabajya abantu muri kumurana ko ari abantu batazwi cyane kuko ari wowe urimo nyene uzwi arico gituma wewe wayigiyemo abandi basara urumva ntibari kujamo Sodoma na Gomora hari umwiranda umwe gusa harimo umwiranda umwe none jewe ari je nkaze abandi ari underground ikibazo kiri he ndakwishoye ko arico gituma abastare batashimye gukorana na sawa nta kibazo none mu bantu bari guhamagara basabona underground nikoresha umwanya gusa ari muri iki gihugu cyo Burundi abandi kweri ki batabahamagaye jewe bisigura ko je babonye ico bonkurako barabonye umusaruro bavuga ati uno mutipe nitwamwifashisha tuzoshika kuco twifuza kweri ko abandi batabahamagaye mini mesha uvyanku vyemere mimi nimesha wokomesha caraciyemwo umviriza tugende bukeke wowe nje ibintu vya comedy aha mu gihugu uri kubona biriko bifata intambwe yanyu ibintu vya comedy ga mu Burundi babishyiramo ubugugu bwinshi mu bisanzwe kwitwa umukomedian simha kubikiwerewere simha kubikigugu y'uburofa bwinshi hari abakomedi bateye imbere cyane mu bihugu vyo hanze ubabonye umengo bari seriye uno munsi uhura n'umukomedi akacazana uburofa akiona Kigingi ko nakula franga za Ulaya Kigingi system yake sio mamoya na ya wengine Kigingi ari serie ule Kigingi ule sio comedien bya n'umucangero acha we none ko kwara ma comedien nyene bari kwara ujya yitwa mu comedien lakini ujya n'umucangero politicien wa nguvu acha Kigingi sasa ndo mara mwe mudafu Kigingi murazohura mu isite uzorabe ko azokubwira uburofa peko ba comedien pa Burundi no mwisite aguma ari mu burofa ngo apana ubu komedie ni mu kazi sa none je sinambaye ijipo none nambaye ijipo n'amasiru mazimisi bambara ratwe ni mesha je ndambara ya force ya 150,000 na vara chenete none iyo ni angapi tusemeshane ukweli koresha umwanya ahoreraho ntumari moba iye ya force inauziwa ngapi iyi ni noire ni ya noire
Air Force yirabura iragoye kuboneka burya. Air Force ibe biko bingini bya white. Ari menshi ni 60. 60? Pare Kamenge. Ngoja. Iki kira turazi imyaka igenda kimaranye. Zire za 60 Kamenge ni 6 mois 4 mois ziba zatawe gufyondagurika. Sivyo? Finya usikie. Taro ya kiatu. Sio afyonyo. Safi combien? Ngomba wishime ngana bya. Je nakiguze saa 50. Umviriza jivyo no kwishima ko vyose abantu bona ora kubera iki? Je ntunze umuryango. None ratio yo ku munsi no kugura ikirato biranga. None je sinaguze moto. Sinaguze moto. None moto ni kirato ni cyayi gifite valeur. Misi nikora simu kubwa. Moto ni gari. Sio gari lakini iko na valeur. Ni parcelle nyabunyegeri niko na parcelle je ndayigenderako. Sikia mama vyuka je uko biri kose je sinigira ibiro biteze je mu bisanzwe sinzi kwigira ngurongo je ndumbosi hapana ariko bishitse jewe nkagura ikintu c'agaciro ndabivuga kubera mbanzi ko ni sofye mba ndabizi amahera yiwawe wakoresha nayiguza amafaranga yanje vuye mu karimi kanje ntegeza kubabwira ati imoto ngiyo nayiguze wewe ndakubaza ikibazo urana ko muhora mupostinga abantu abasara abanaba nibindi kubera ki mutamushigikira champagne champagne kubera ki mutamushigikira kandi mumubona ni champagne ni wakwiye gushigikirwa mu barimvi bari mu Burundi uraza umurimvi yitwa Munago oya ngoja uraza umurimvi yitwa Thompson hari abandi simhaririye uyo champagne haragira hana bivuga ujya champagne umbwiye ngo unashigikirwa mwebwe aba promoter ntimu arakora ibintu none we ntiyishigikira muri Dunda na Bujo Femme ntarimo ntafise indirimbo mbe we champagne we uri kurambwira ngira si champagne oyambuza mu rwego rw'aba promoter mwebwe mu promoter twebwe rero du promoting ivyo twe dushatse canke abaduhaye ivyunguka ntidu promoting uwo umuntu wese ashatse urabona we umbwiye ngo champagne kwimuta mu post promoting mubona warafise uwo yombwira ati sasa frani mbona munamutupiria nundi arafise uwo yombwira ati mbona frani jewe champagne arafise ububasha bwo kwipromoting ngene muriko muramuponda hakumushigikira akavuga iki kandi nawe nimbi byabivuga yo barikirwewere nawe oya arabivuga afise Instagram ikaze afise TikTok ikaze afise Facebook afise YouTube none hinge uyo champagne ko tutamushigikira je kukibatanshigikira aya mugabo tugenda ntavyo nkora afise tugenda bukebuke koresha umwanya champagne aramaze gukora ibintu wowe utarakora vyi ibihe ibintu amaze gukora mu mahanga ibiki aba mu mahanga je sinagiye muri Kongo none warare none ntiyagiye muri Tanzania none yagiye muri Tanzania Kongo vreme none Kongo ni igihugu duhana rubibi ibihugu amaze kujamwe agenda serukira Burundi avuga Burundi aserukira Burundi visage wewe nigaragaza ko ari umuko visage wewe nigaragaza ko ari umukongomani avuze ni Kirundi urumva neza yuko atari umurundi original naco ego si umukongomani si umurundi mugabo urana ikijya kintu akora cyo kugenda aravuga ko avuye mu Burundi ari umurundi mama vyuka jewe ntuncomekemwe ibintu nta na jewe nibanshigikire nanje hariho impano bambonye muko biri kose wari uvuga champagne abanza ashigikire wewe champagne ukonge naririmba naje ndaririmba champagne ukonge nagira ubusazi naje ndagira ibisazi champagne ukonge ne yibrandinga naje ndi brandinga none jewe na champagne dutandukaniye he nico gituma utomupostinga mugabo promoter nawe n'umupromota n'umuinfluencer n'umukomedie n'umusani najewe urabona jewe ndakubwiza ukuri jewe na Alvin Smith na Mr Champagne tumeze cyo kimwe hajya nibo wigirako nibo banyigira kwa ahubwo oya koresha umwanya rero urarengeje wewe na Champagne na Alvin ninde yatangiye kuza muri game ninde twatangiye erega gutangura sico gisigura yuko utaraba ninde yatangiye kwandika izina gutangura kwandika sikiriza nikwambie kitu umvire ndakubwira ikintu Mr Champagne Alvin Smith je barankurikirana kandi barankunda barazi byo none kuki utibaza none je ntaba creation nzana nabo barabira ko bakavuga ati aka kantu karankomye wari uvuga ati aho je no ba promoting nabo ni ba promoting
naje apana bo gusa n'abandi naje niba promo je ndatangazwa n'abantu bansaba ngo je ngo promo none je ko kutampromotinga je singene gupromotinga abantu baratinya kubera muca mubasaba amahera ngo kugira baba none babazanya amenyo twe tuba murago promotinga ngira guhamahera apana nimba yose amafaranga je no yamuhereza basi ambona akaza mbwiye ati man je manda kugira uko je no bimukorera jewe umenye ko muri no entertainment y'u Burundi hari abaririmbyi benshi hari aba influencer benshi hari aba promoter benshi je bandabira ko karorero naramaze guserura umutwe naramaze guserura benshi re barandabira ko ivyo rero utavyemera nanje ntitwemerana ivyo uwo nsaba nanye ngo ati poa nivyo unsaba ikaracina ariko ndazi neza ko hari abantu bicara bakarabakoresha umwanya ivyo ntituvyanse none uyo Mr Champagne wawe uri siri ko je watamfana Aragufana wanashima jewe ndirimbo ibintu vyose Mr amaze gukora mumwereka inzigo ntimwigira mumuvuga nahakora iki ntimwigira muvuga ati yakoze iki mugabo abandi twirirwa turabona mubavuga ngo urumva naka ngo yatsindiye je ndamaze kuja muri conference de presse ya Mr Champagne yari kumwe na Kingorongoro na Mukombozi urendagara kiriya mu bipostinga ni mu bipostinga harabipostinze je ngo mumuvuge kujya muvuga abandi bashaka none tumuvuge ni bibi yangu ni mtoto wangu ndamwirigwe ko rende ya dimanche oya si rende ya dimanche mani naje noba ndumusazi nameneza ko niko musazi akarorero urana nk'ubu aba bastari bagiye hanze muravuga ngo urumva ngo Fleur ngo yagiye ngo muri Kenya ngo yajanywe n'akazi mugabo Champagne uko agiye afashe indege agiye none atatanze ivyunguka bashaka umuntu amuvuga ibiki to vyunguka none agiye muri Tanzania natanga amahera zeza BBC za Wasafi apana gihera ahubwo ibintu birantangaza frame we abaru umurundi arashobora guterura amafaranga agashira umunyamahanga agakora ikiganiro ariko wewe koresha umwanya aho wicaye na media ukorerako kugira mukorane ikiganiro ukarinda gutakamba urabona umunsi yaje ngaha kicara urazi message zoba wamwandikiye urazi ungena zo kugora kugira azenga we nuri kuramuvugira uri kunyereka ko tumugwanya sawa twe turamugwanya ndavyemeye ariko wewe kugira zo guha ikiganiro yego umuntu yicaye muri WhatsApp umuntu azinanye na Echibaba umuntu afise ifoto na Rayvanny oya ubu yocaza kumwe mwavuga ngo kwa Simbizi ngo Natasha nazoza ngo yagizene ko yaje sawa nanje renda gukomeye Mr Champagne arazoza ngaha sivyo uzocuzura ariko uzombwira procedure waciyemo ikindi naco ico kiyana ashaka kugikora akaba ari muri sawa tu baranicukiya ega ikiganiro umviriza we hariho ikiganiro hariho vibe y'ikiganiro umuyemvite akaba mu kiganiro n'umuyemvite arindira gusa timbaza ari seriye soit yasuzuguye media n'intoyi soit yasuzuguye mu journaliste ajurikani soit umva aribona timimi ni méchant akazanga hakaca yifatwa ngo bijyango soni muzobimenya ukameza ngo isto ngo ntaco mfise cyo kubivugako wowe umva wari karakwimako ugasanga ibintu birabishe twebwe impamvu tuba twemereye uko turi abantu b'abantu turi humble turi simple twebwe content ishi je noryoherwa cyane ikiganiro cyakurikiranwe waronse abantu bakubye ati nukuri zo mugarukane koresha umwanya baca ndakwereka ati ronderana azogwa ariko birabishe cyane ko rarikiyana n'umuntu kamengo si hari urashobora kuronka umustar ngaha akakwima vibe kandi ari umustar asumba izina akoresha umwanya undi nawe shaya nsavye ngo ndamukotera impuzu mbidata umukotera impuzu ivyo byose ni ivyitwazo kugira kwime kiganiro ego abatare vraiment kugira kwime uzi mukote aca kubwira ati ngo shiramo igitoro mu modoka basi yavuga igitoro
erega ivyo nivyo yahereyeko ubikoza aca kugira basi igitoro yavuga igitoro bref wewe rero menya ko abo bantu uri kurasaba uzobasaba ikiganiro ariko si bose bazokwemerera kuza ngaha nimba je koresha umwanaje ngaha hari umutima w'urukundo hariho ukwisanzura kana kanifashemwo urumva hariho kutaraba nakangora cyari muto oyaye kandi rero ikindi naco ikiganiro cabaye kirekire sivyo ariko turahejeje nta kibazo akabazo kanyuma koresha umwanya yahora ari inzobe mu minsi iheze amavuta yaraheze sirabuye byagenze gute amavuta yaheze umva umugore wanje ari mu bantu badakunda ko ngira inzobe nyinshi kuko ngize inzobe nyinshi cyane ngira urubandu kandi wisiga mu korogo nari yambize ubu warabihevye naca ngira urubandu ntabyo yakunda ure wabihevye ubu nabihagaritse ariko akayobe gakeye karimo sinirabura nk'umuvyiro ndafise akayobe nyene ka gakeye ariko ndiko ndisiga ca ntukura nkaba uri kurisiga birandyohera cyane kuko abantu mbabona amakomantere ngo wagize inzobe nanje ati poa poa ngo mukorogo ati poa poa je mba nkeneye trending mba nkeneye bavuge tiari kiba kirangiye ndagushimire ibihe tugiranye ni byiza dushimire abakunzi mwariko muradukurikirana cari kiyago ca Vyuka tuyage mwumvise ko twayaze byinshi kandi mugabo harimo ibintu by'inkoramutima dasaba ko muza muramenya nk'abantu mukurikirana imbuga nk'abantu mukurikirana aba star nk'abantu mukurikirana aba ba promoter urumvise ko ari multi talent nabyumvise rero il faut que rero muza muraraba mukurikirana ibintu neza nivyo yavyuka tuyage rero twayaze ikiyago cagenze neza ndagushimire ko basha umwanya Imana kwakira Mr. Usutwa Mr. Chawa Mr. Vuguta Imana je ndi umunyarusako nose ningo tunatumika kipindi cha fresh two fresh umenye urusaku rwawe no kugaragaza ugatanga ndabazi mwe nabugenzi bwawe Sutwa nta bugenzi bwawe asante sana merci beaucoup turabashimiye mugire subscribe kuri Vyuka TV mugire subscribe muri Facebook yacu Vyuka magazine hama mukomeze kuba abafana bacu byukuri turabakunda nawe mudukunda sivyo hama vyiza biri imbere turiko turakora turiko turaza n'abasigaye muzo mwadukurikirana ciao ciao Vyuka TV